Ikaze nanone mwidoni ry'amakuru agezweho ngaha kuri no bonesha kure ya China yanyu Burundi News TV mbonesha kure imwe rudende ibandanya kwashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta kandi agezwe adafise ivumbi adakoza amaguru hasi agaruka ku mutekano politike diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turi ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu kwigenekerezo rya 13 Kigarama 2024 dore ingingo nkuru tugiye kwibandaho muri kino kiganiro cyacu cyuno mugoroba. Mu gihugu cacu ciza c'u Burundi by'umwariko abasoda benshi bariko bariyamiriza bavuga ko rero baheruka kujya neza ndetse no gufatwa neza bakiyobogwa na Gaspard Baratuza, umwe rero by'umwariko asanzwe aravugira ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Ibi ngibi bitangajwe mu gihe akomeza kugenda hagaragara umwijyane ndetse n'ibibazo uruhuri mu gisoda c'u Burundi, aho iki gisoda kiriko kiranengwa kuba ariko gishobora gutega ariko nikiba cyofata umwanzi nkuko byama biragaragara. Hari bamwe batajya umunwa mu kugaragaza ko rero ku ntwaro ya Petero Nkurunziza ata muntu numwe yageragezaga kuba yotera igihugu c'u Burundi ngabashe kuba yogenda gutyo gusa by'umwariko batamufashe cange nawe ngo bagire icyo bamutwara. Ariko kugeza ubu ngubu rero bamwe baratanga ingero nyinshi cyane ku muhari wa Robert uzwi nka Roditabara usanzwe urakorera nga ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ariko by'umwariko ukaba ukunze kugaba ibitero nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi ariko ukagenda uko waje ukangiza byinshi. Ibi rero by'umwariko byaranenzwe n'abatari bakeya aho bakomeza kugenda bagaragaza ndetse banerekana neza yuko bakomeje kugenda barategwa impungenge cyane cyane n'ibikorwa bigiye bitandukanye by'imihari aho bahera baranenga igisoda c'u Burundi. Kwikubitiro General Prime Niyongabo umugaba mukuru w'igisoda c'u Burundi niwe rero by'umwariko akomeza kugenda aragira uruhare rukomakomeye cyane mu gutuma igisoda c'u Burundi kidatera imbere. Muri ASCAM rero abanyeshuri baridoga ko rero baheruka gufungura ndetse no gufatwa neza bagitwarwa na Brigade General Baratuza Gaspard nkuko byama biragaragara. Iri ni rimwe mu mashuri akomakomeye cyane igisoda nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi, ariko kugeza ubu ngubu by'umwariko akaba hari ibibazo byinshi cyane bigiye bitandukanye. Hari bamwe rero mu basoda bagaragaza ko bifuza ko by'umwariko uyu General Prime Niyongabo yobogozwa muri aya mabanga mazemo imyaka yarugwa muri 13 yose. Akaba umwe mu basoda bakomakomeye cyane rero bavuga ari kijyana nga mu Burundi, akaba anamaze igihe kirekire muri uno mwanya, akari nawe musirikare amaze igihe kirekire kuri uno mwanya nkuko bizama biragaragara cange nkuko bikomeje kugenda biravugwa. Kugeza ubu ngo rero by'umwariko ibikomeje kugenda bivugwa bikaba bikomeje kugenda bituma benshi bibaza niba ashobora kuzogaragara impinduka mu gisoda c'u Burundi nkuko ingoma zikomeje guhindura imirishyo mu gipolisi c'u Burundi nkuko byama biragaragara. Turabwiye ko mu buryo burambuye muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya munyemerere kandi tuze kurabira hamwe rero ibikomeje kugenda biravugwa mu gihugu c'abanyi c'u Rwanda. Uyu munsi turi kwa gatanu kwigenekerezo rya 13 Kigarama 2024 turi mu mpera z'umwaka. Mu gihugu c'abanyi c'u Rwanda hakozwe akarasisi ndetse haranatanzwe amapeti kuba ofisiye binjiye mu gipolisi nkuko byama biragaragara by'umwariko mu makuru ndetse tunakesha abamenyesha makuru bacu bari ngaho muri icyo gihugu c'ababanyi c'u Rwanda. Twavuganye ku murongo w'itelefone batubwira byinshi uko byagenze. Turabigera ko muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya aho igikorwa cyari kitabiriwe by'umwariko n'umushikiranganje wa mbere ngaho muri kino gihugu c'ababanyi c'u Rwanda cyange ministre w'intebe nkuko basanzwe barabyita. Kaze nanone makuru n'ibiganiro byacu agezwe muri uno mwanya muri uno mugoroba. Ndabaye ikaze abatwumviriza mwese, abatwumviriza bari mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, abari ku mugwa mukuru wa politike Igitega, abatwumviriza bari mu gisagara ca Bujumbura cyange ku mugwa mukuru w'ubudandaji, abari mu makomine ajya atandukanye ndabahaye mwiriwe mwese bigendanye naho muherereye. Ndabaye ikaze abatwumviriza bari mu karere k'ibiyaga binini mu bihugu bigiye bitandukanye by'ababanyi, abatwumviriza bari muri Uganda, abatwumviriza bari mu Rwanda, muri Kongo, Kenya ndetse na Tanzania, abari muri Zambia, Zimbabwe ndetse n'ahandi mu burengero bwa Afrika, umanuko bwa Afrika ndetse no muri Afrika yo hagati.
turabahaye ikaze turanabateye yambo mwese bari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose. Tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uno mugoroba. Nimba ari ubwa mbere ushitse ngaha kuri no muresha kure yacu ari na yanyu Burundi News TV, byonda ko ahanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu ubane natwe gatanu kuri gatanu, ndetse by'umwariko byonde ko hirya gato hari akamenyetso kameze nk'inzogera kazwi nka notification cange notification kugira ngo bacara kumenyesha ko dushyizeho ikiganiro gishyashya. Kaze amakuru n'ibiganiro byacu tubatangurire by'umwariko muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Mu nyuma y'ikorero by'umwariko ingoma zerutse guhindira imirishyo mu nzego nkuru z'igipolisi c'u Burundi, mu nyuma y'uko hagiye haravugwa ubusuma ndetse n'andi manyanga agiye atandukanye ku bari basanzwe bararongoye igipolisi c'u Burundi, ndetse by'umwariko bakaza guca barasimbuzwa nk'uko byama biragaragara cyangwa se nk'uko byakomeje kugenda biratangazwa. Amakuru akomeje kugenda aradusumira cyangwa amakuru akomeza kugenda aratugeraho akaba ashimangira yuko by'umwariko mu gisoda c'u Burundi naho ibintu bikomeje guhindura isura. Ntabwo by'umwariko ari mu gisoda gusa no mu zindi nzego zigiye zitandukanye ziragwaye canke zirarembye, ariko gushika ubu ngubu by'umwariko hari benshi bakomeje kugenda baribaza impamvu uyu nguyu General Prime Niyongabo atabogozwa mu mabanga yiwe mu gihe urugwego rw'igisoda nagwo rukomeje kugenda rurajegera. Icyakora hari benshi banagaragaza ko ari umwe mu nkingi za mwamba ndetse akaba n'inshuti akaba umunywanyi wa General Major Evariste Ndayishimiye, bikomeje gutuma ari we mutegetsi wambare umaze igihe kirekire ngaha by'umwariko kuko ari umugaba mukuru w'igisoda c'u Burundi imyaka yarugwa muri 13 yose adakugwa muri ayo mabanga. Icyakora hari benshi by'umwariko bamushigikira bakavuga ko abasha kuba yokora neza, ariko kandi abandi bakamwagiriza kuba rero anyuruza amahera by'umwariko yagenewe igisoda ndetse no gufasha abasoda cane cane nko mu mabanki yiwe ndetse no mu mafarumasi agiye atandukanye agugwamo imiti y'abasoda ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nga mu Burundi. Amakuru yama aradushikira akomeje kugenda aratugera avuga ko General Prime Niyongabo ashinzwe kuba yananiwe kubaka igisoda gikomakomeye cyane, mu gihe kushika ubu ngubu rero intwaro ya Evariste Ndayishimiye bavuga ko ariyo ntwaro ifise igisoda cyoroheje kurenza ibindi byose byabaye nga mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi. Ibi babishingira ku kuba Red Tabara by'umwariko ikomeza kuza ikagaba ibitero nga mu Burundi, ariko ikagenda by'umwariko uko yaje ntihagire uyikurikira cyangwa se ntihagire by'umwariko ubasha kuba yoyikoma mu nkokora. Amakuru yama aradushikira kandi akomeza kugenda aradusumira, akaba akomeza kugenda agaragaza ndetse anerekana uburyo nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi bimeze. Witegereje neza by'umwariko imibereho y'igisoda c'u Burundi, ibikoresho by'igisoda c'u Burundi nk'indege u Burundi bufise mu gisoda, imodoka za gisirikare, imbunda ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, ni bimwe rero mu bikoresho bya kera, aho bivuga ko atagikoresho cy'ubu kivuguruye bafise nk'uko byama biragaragara cyangwa nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Amakuru yama aradusumira cyangwa amakuru akomeza kugenda aratugeraho rero akaba akomeza kugenda agaragaza ndetse anereka uburyo rero by'umwariko igisoda c'u Burundi kidakomakomeye cyane. Ibi kandi bamwe banabifatira kukuba rero mu misi iheze harabaye urugamba rukomakomeye cyane muri Kivu y'Amajyepfo ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ahabaye urugamba karundura, urugamba rukomakomeye cyane rwaje gutuma rero inzego z'umutekano z'u Burundi cyangwa abasoda b'u Burundi babarizwa muri Tafok bari bararungitswe ngaho kugira ngo bahangane na Red Tabara bayice intege ndetse banayambure ibigwanisho, by'umwariko bakomeza kugenda baragwa ari benshi cyane. Ibi kandi by'umwariko biravugwa mu gihe bamwe mu basoda bagiye batandukanye ngaha mu Burundi, by'umwariko abanyeshuri bariko baridoga ko rero baheruka gufungura neza bagitwagwa na General de Brigade Gaspard Baratuza asanzwe aravugira ubu ngubu ubushikiranganje bwo kwivuna abansi nga mu gihugu c'u Burundi. Hari imyidogo mu banyeshuri biga rero muri kaminuza ya gisirikare ya ICAM, by'umwariko abanyeshuri bavuga ko bafashwe nabi kuva barongowe na Colonel Gerard Hamenyimana. Aba banyeshuri babona ko rero umuyobozi mushasha yazanywe no kwiba ko ataho ahuriye rero na General de Brigade Gaspard Baratuza yahora abatwara mu gihe cyaheze. umwe rero mu mikangara yiga rero muri ICAM by'umwihariko yaratwandikiye ndetse by'umwihariko bituma twegerera by'umwihariko ku bandi banyeshuri
biga muri iri shuri rikuru rya gisirikare ngaha mu Burundi kugira ngo abashe kuba botubwira ubuzima bwabo ndetse n'imibereho yabo. Yagize ati by'umwihariko nk'uko rero by'umwihariko mwadufashije kenshi, turasaba abamenyesha makuru banyu mudutabarize mu kudushirira by'umwihariko iyi nkuru rero ahabona muri ICAM. Baharaheze igihe gito rero bahinduye komanda by'umwihariko General de Brigade Gaspard Baratuza bamusubiriza rero Colonel Hamenyimana Gerard. Iyo uwo mukomanda rero mushasha icamuzanye tubona umengo si ugutunganya neza akazoza k'igisirikare c'u Burundi kiri habi cane, ahubwo yironderera inyungu ziwe mu kwiba imfungurwa z'abasoda abifashijwemo by'umwihariko n'abandi bagiye batandukanye basanzwe barafatanya. Ibintu byinshi byarahindutse kuva rero haje Colonel Amenyimana. Ubu ngubu imfungurwa by'umwihariko imfungurwa zarabuze cane by'umwihariko ata muntu muzima by'umwihariko zotunga, by'umwihariko ntitukironka amavuta y'amakoto kandi by'umwihariko twarayahabwaga kuri Baratuza. Harageze kuduha by'umwihariko inyama, ubu ngubu rero batuzanira amagufa gusa. Ubu ngubu rero turamaze indwi zibiri tutaronka icayi, tugize turabaza by'umwihariko batwishyuye ngo abanyeshuri bagiye muri Senjo, ni ukuvuga abagiye abanyeshuri bo muri promotion ya 53 baragiye mu ishamba rya Pelotoni kwiga technique militaire, ngo nibo rero bagiye bakijyanye. Ibyo nabyo rero by'umwihariko ntibyumvikana kuko rero umusirikare wese afise ration yiwe rero yandikiwe atanumwe atwara iyundi nk'uko byama biragaragara. Benshi mu Burundi by'umwihariko bakomeja hari abanyeshuri benshi bakomeza kugenda bagaragaza ko rero bateye impungenge n'ubuzima bariko barabamwo, mu gihe by'umwihariko bifuza ko rero mu Burundi hoba igisoda gikomakomeye cane. Barakomeze baragira bati turasaba umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi, umushikiranganje wo kwivuna abansi n'umukuru w'igisirikare c'u Burundi General Prime Niyongabo bakurikirane bino bintu, baheze rero bazobaze Colonel Habenyimana impamvu adashoboye rero gufata neza abasirikare nk'uko rero General de Brigade Gaspard Baratuza yabikora. Igisoda coba cyaragabanuye rero ibigenewe umusoda wo muri ICAM kuva haje Colonel Hamenyimana, niko baca barabaza nkuko bikomeza kugenda bigaragara by'umwihariko ibikomeje kugenda biratangazwa. Birababaje abatari bakeya mu gihe igisoda c'u Burundi by'umwihariko ari kimwe mu bisoda banga mu karere k'ibiyaga binini, bivugwa yuko rero atangufu gifise, haba ikigwanira mu mazi, mu kirere ndetse no ku butaka. Bivuga ko atabikoresho atabasoda afise imyimenyerezo myiza nk'uko vyama biragaragara. Ibi biragaragarira buri wese mu gihe by'umwihariko n'abasoda barungitswe ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu bikorwa bigendanye no guhangana by'umwihariko n'umuhari, nk'uko bikomeza kugenda bigaragara mu bikorwa bigendanye no guhangana n'umuhari by'umwihariko wa M23 bikomeje kugenda birafata indi ntera, aho basoda bakomeje kugenda by'umwihariko barahura n'akaga gakomakomeye cyane. Benshi barapfuye, abandi barafatwa miri, nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Mu Burundi rero ibibazo bigendanye n'abasoda birakomeje kugenda birafata indi ntera, mu gihe no mu bundi burongozi bugiye butandukanye ibibazo bikomeza kugenda biraba uruhuri. Abanyagihugu benshi ndetse n'abandi barasaba yuko rero hoba impinduka mu gisoda c'u Burundi, hagakogwa amavugururwa, hakagugwa ibikoresho by'igisoda bigezweho rero nk'imodoka nziza z'igisoda zishobora kwifashishwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, imbunda ndetse n'amadrone ndetse by'umwihariko n'ikoranabuhanga, imyimenyerezo igezweho, ibikoresho bigiye bitandukanye byose bikaba byozanwa kugira ngo igisoda c'u Burundi cyongeye gusubira rero nk'uko icyakaheze by'umwihariko cyangwa kahise cyari cyifashe. Kugeza ubu rero ntiharamenyekana niba by'umwihariko hashobora kuba hashyirwa impinduka mu Burundi. Cyakora rero abegereye igisoda c'u Burundi cyangwa abegereye abayobozi bakuru b'igihugu baravuga yuko rero bigoranye kubaho kugwa impinduka mu gihe mu Burundi bariko barategura amatora nk'uko byama biragaragara.
Tugaruke ku makuru akomeje kugenda aravugwa rero mu gihugu c'ababanyi c'u Rwanda nk'uko amakuru yama aradushikira mu gihe mu Burundi by'umwariko hakomeje kugenda haratangazwa ibihe bidasanzwe hakomeje kugenda haravugwa icyo twakwita ibintu biteye ubwoba cane mu gihe Burundi baherutse gutangaza neza yuko rero bwakomeje kugenda burugara imipaka ibahuza n'igihugu c'ababanyi c'u Rwanda mu gihe ari ibyatangajwe by'umwariko n'umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye mu kiganiro herutse kugirana n'umumenyesha makuru wa TV5 Mode ikimenyesha makuru cyo mu France cyari cyaje ngahi Burundi agasobanura neza rero ku Burundi bwofashe ingingo yo gukomeza kugara imipaka kugeza ubu ngubu abakomeje kugenda by'umwariko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke amakuru akomeza kugenda aradusumira akaba ashimangira ndetse agaragaza neza yuko by'umwariko mu gihugu c'abanyi c'u Rwanda hari uyu munsi hobaye igikorwa karundura cyo guhereza amapete abasoda abicane abapolisi nkuko byama biragaragara amakuru akomeza kugenda tujyayo rero aravuga ko igihugu c'abanyi c'u Rwanda gikomeje by'umwariko kubaka inzego z'umutekano bucece aho bivuga yuko rero by'umwariko nga mu karere k'ibiyaga binini ata muntu numwe by'umwariko afise ubushobozi cyangwa se ashobora kuba yohangana by'umwariko n'icyo gisoda cabo ndetse n'inzego z'umutekano zacyo bivuga yuko rero gifise abasoda ndetse n'abapolisi bafise imyimenyerezo ikomakomeye cyane ibikoresho byiza bigezweho nubwo Burundi bwama buragaragaza neza yuko rero bwiteguye kuzohangana n'icyo gihugu by'umwariko biravuga ko badashobora kuba bo bitinyuka badashobora kuba bo bikora nk'uko byama biragaragara uyu munsi kwigenekerezo rya 13 ukwezi kwa Kigarama 2024 by'umwariko polisi y'igihugu c'abanyi cy'u Rwanda yungutse abapolisi bashasha baharugwa mu majana 635 bahawe ipeti rya assistante inspector of police IP inyuma yo gusoza amahugurwa rero y'abofisiye bato bato mu ishuri rya polisi riherereye igishari ni mu karere ka Rwamagana mu burasirazuba bw'icyo gihugu c'abanyi c'u Rwanda n'umuhango rero witabiriwe n'abayobozi barimwe rero Minisitiri w'Ingabo Juvenal Barizamunda umugaba mukuru rero w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga umuyobozi mukuru rero wa polisi y'u Rwanda IGP Frigisi Namuhoranye umuyobozi mukuru w'igwego rw'igihugu rero rujejwe umutekano n'iperereza Aimable Avugiyaremye Minisitiri w'ubutabera Dr Ugirashebuja Emmanuel abayobozi mu nzego zitandukanye z'umutekano n'iz'igihugu ndetse n'ababyeyi baje rero gushyigikira abana babo ni minisitiri w'intebe rero canke umushikiranganje wa mbere Dr Edouard Ngirente niwe rero watanze ipeti rero kubarangije amahugurwa yanahembye abapolisi bashika muri batatu bahize abandi mu gihe rero bari bamaze batozwa aribo Manzi Eric wabaye uwa gatatu Dr Nahimana Frigisi wabaye uwa kabiri wabaye uwa mbere Ndizi Frederic Dr Edouard Ngirente rero yavuze ko umutekano ari umusingi w'iterambere y'abanyarwanda kandi ko polisi rero ifatanyije n'abanyarwanda n'izindi nzego z'umutekano kuzuza inshingano zayo neza ati amajyambere n'umutekano dufise inshingano zo kubirinda by'umwariko umutekano ni umusingi w'iterambere y'abanyarwanda polisi y'u Rwanda irafatanyije by'umwariko n'abanyagihugu yabashije kuzuza neza inshingano zayo ibyatumye abanyarwanda n'inshuti zago rero by'umwariko bakomeza kugirira by'umwariko ikizere yaragaragaje nubwo rero mu Rwanda umutekano ari wose ku isi by'umwariko muri rusange hakigaragara ibikorwa rero bihungabanya umutekano bityo ko polisi y'u Rwanda igomba rero guhora yiteguye kucunga ndetse n'izindi nzego muri ibyo harimo rero ibyaha byambukiranya imipaka ibyaha by'icuruzwa ry'ibiyobyabwenge ndetse n'ibindi bikoreshwa ikoranabuhanga kandi polisi y'u Rwanda irasabwa kwitegura neza bihagije guhangana nabyo ati polisi iragomba kandi kwihatira gukorana n'abanyagihugu aho biri ngombwa kugira ngo batangire amakuru ku gihe ajyanye n'ibyaha byaba bishobora guhagarara irasabwa kandi by'umwihariko kugira uruhara mu bindi bikorwa rero bitari umutekano
nko gushyikiriza abanyagihugu ibikorwa by'iterambere ndetse n'ibindi. Yagaragaje ko guverinoma y'u Rwanda izakomeza kubakira ubushobozi rero polisi y'igihugu byaba mu bikoresho, mu bikorwa remezo, kongera abakozi ndetse no mu bundi bumenyi bukenerwa mu kubungabunga amahoro n'umutekano. Yanasabye abarangije kandi aya masomo kurangwa n'indangagaciro no gutera ikirenge mu cy'abakuru babo basoje rero amahugurwa mbere bagiye gusanga muri izo nshingano. Yanabasabye kandi kudapfusha ubusa rero amahirwe bahawe no gukorera igihugu no guhora iteka bazirikana indahiro borahiye. Yashimye imiryango y'abanyeshuri barangije amahugurwa kuba rero by'umwihariko yaragize uruhara rwo kubarera neza bakaba bageze ku rwego rwo gukorera neza igihugu nk'uko byama bigaragara. N'amahugurwa kandi yitabiriwe n'inkumi by'umwihariko n'abapolisi bavuye muri polisi nkuru y'u Rwanda n'abavuye mu buzima busanzwe bwa gisivile ariko bose baba barangije kwiga icyiciro cya kabiri cya kaminuza. N'amahugurwa amara amezi aharurwa muri 12 batozwa kuba rero abayobozi, gukora ibintu byinshi mu gihe gito, gukoresha imbunda ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa na polisi mu kazi kayo ka misi yose ndetse no kwigishwa indangagaciro n'ikinyabupfura. Abarangije amahugurwa barimo rero abagabo 527 n'abagore 108. Muri abo harimo rero abo muri polisi n'abakora by'umwihariko mu zindi nzego zirimo urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RIB, urwego rw'igihugu rujejwe umutekano n'iperereza, n'abo mu rwego rw'u Rwanda rujejwe igorora RCS. Nubwo isi yugarijwe rero n'ibibazo birimo rero umutekano muke, intambara n'ibindi, abayituye barakeneye kubaho rero by'umwihariko mu bwisanzure buzira umutekano muke n'ingaruka ziwushamikiyeho. Muri kino gihe rero cy'amahugurwa bamaze ibyumweru 4 rero bari mwimenyerezwa mwuga ndetse banakoze mu gihe cy'amatora y'umukuru w'igihugu n'abadepite yabaye muri Nyakanga 2024 kandi byabahaye ubumenyi by'umwihariko bwisumbuye. Umuyobozi w'ishuri rya polisi rya Gishari by'umwihariko CP Robert Niyonshuti yagaragaje ko rero mu barangije harimo rero abanyeshuri 2 b'abanyarwanda bize mu ishuri rya polisi ya Singapore rya Home Team Academy. Yanagaragaje ko kandi amahugurwa yatanguye ku igenekerezo 19/0/2023 yatanguranye n'abanyeshuri 641 ariko 6 ntibabasha gusozera neza bitewe n'impamvu zitandukanye zirimo ubugwayi n'izindi zatumye batakurikirana neza ayo masomo. Yemeje ko igihe bamaze rero barahabwa amasomo cyabaye ubumenyi rero buzobafasha kuzuza inshingano za gipolisi. Yanasabye kurangwa n'ubunyangamugayo ndetse no gukora kinyamwuga nk'uko babitojwe, nk'uko byama biragaragara canke nk'uko bakomeza kugenda barabivuga. Kugeza ubu ngubu rero u Rwanda ruri mu bihugu mu karere k'ibiyaga binini ndetse no mu isi mu bihugu bifise umutekano wuzuye, umutekano utajegajega, umutekano mwiza nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ibi rero biratuma iki gihugu kiba igihugu gitinyitse cyane muri kano karere u Rwanda ruherereyemo nk'uko byama bigaragara, ibindi bihugu bikaza inyuma cyane ko ari cyo gihugu kidafise umwijyane cyangwa ibindi bibazo, kiba cyarahanganye n'ibibazo cyanyuzemo by'umwihariko mu bihe bidasanzwe. Ubu ngubu kiba kimaze kuba igihugu kiri paradizo umunyagihugu wese ashobora kuba iyo kwifuza guturamo. Bashimira abanywanyi b'ibiganiro byacu, twongere gusubira amasaha ari imbere.